kibazo twaramenye ko leta iriko iracihereranya iriko iragikora no mu mpisho ariko kandi nta gishasha kirimo kuko murazi iki kibazo c'72 kiri mu bibazo vyavuze kuva kera hano nagize amahirwe numvisemwo abanyepolitike nka Bareonsi bafise ico bari barakivuze ko mu masezerano y'Arusha uno munsi kumbure tugira amahirwe ko tukibafise baraza kutubwira uko bari bacumvikanye hanyuma bagerageze kuraba ibiriko birakorwa uno munsi kuko ico twebwe nk'iradio rero nk'abamenyesha makuru twipfuza nuko nkuko umugwi uhari mugabo udakurikije amategeko ivyo kameme nibaza ko twese tuvyemeranya umugwi severe uriko urakora bimwe muri ibi bintu n'umugwi washizeho hadakurikijwe amategeko n'umugwi utari kuranakurikiza amategeko nukuvuga ivyumvikanywe ko n'abanyepolitike kugira uwo mugwi ushingwe muri accord d'Arusha. Alors ivyo vyose rero nibaza ko ari ibintu twifuza ko abarundi bakurikiranira hafi kuko igituma ndabivuga nuko dufise amakuru turafise amakuru yuko mu biriko birakogwa harimwo ibintu bitajanye n'ukuri ibintu bijanye no guhuvya ukuri ico mu gifaransa no kwita tricherie bishobora gutuma n'abantu bashobora kuba barakorewe nabi muri ivyo bihe vy'igihumbi kimwe amajana 972 haba muri abo bita abahutu canke bita abatutsi nukuvuga yuko dushobora gusanga ibiriko birakorwa uno munsi bitabatunganirije. Iki rero nico twifuza ko abantu bamenya kuko nihaboneka resultat ivuye mu guhuvya ukuri nta numwe mu barundi azoba yatunganirijwe. Naha rero twavuze tuti reka tubizane turabinyegurura iyo biriko birakorerwa kandi ikindi kumbure nyamukuru nza kuronkanya kuvuga nuko ibi bintu no munsi leta CNDD-FDD igomba gukora no kuvuga cyane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye usanga biriko bisunikwa n'abantu ego bamwegereye bamwe babagenzi biwe bamwe basangira agacupa rimwe ariko ugasanga nibo nabantu batari babijeje ibi bintu kumbure reka mbe ndagejeje aho ego ariko nashaka yuko abarundi baba magabo haba kandi mu migwi yose kuko ibi bintu ntivyerekeye ubwoko ibi bintu vyerekeye imitima y'abarundi muri rusange. Ego turaza kubigaruka ko nje kwa Frederic Nzeyimana uri umurundi abagukurikira bazi kumaze imyaka myinshi cyane uvuga ko mu 72 habaye ihonyabwoko ry'abahutu uri no mwigisha muri kaminuza aho uherereye urazi ryari bavuga ko habaye ihonyabwoko ibyo bifatirwa ko uwo tubwiraga Frederic ufatira kuki ibyabaye mu Burundi ngo uvuge yuko byo kwitwa ihonyabwoko ryabaye ryakorewe abahutu urakoze cyane mu 72 nivyo turiko nabashimiye Ines kuntumiriza ko ico kibazo muri ubwo buryo nyene cyane nyene nk'umuhinga no musi ngomba kuvuga nk'umuhinga mu vyiga vya anthropologie mwana ashobora no kuvuga nko wabuze papa mu 72 serukira runani ino musi ngomba mvuge nk'umuhinga muri ubwo buryo bwose bundaba kugira ndishure ico kibazo bwame nashimye uburyo wise iki kiganiro ukuri nukwahe ko vyabaye mu mwaka w'amajana 972 n'agace ka kabiri gace kavuga kubera ko abantu batabihuriza ko ubwo buryo waza ico kibazo je naragikengurutse hama rero nkaca ngiragiza kuraba ico nofasha ni umuhinga mu vyiga vya anthropologie kuri ico kibazo ca mbere nukwahe kuri turetse iby'abantu baharira ko umuntu ashobora kuvuga ko byabaye mu mwaka w'1972 kuba ariko barakumviriza rero hano ku rubuga rwa radio RPA kimwe cy'ukuri yewe matohoza nagize nk'umuhiga mu by'igwa anthropologie bihuriranye nuko mpejeje nyene gusohora n'igitabo cishura ico kibazo nyene byose hamwe bifatiye hamwe inyuma y'imyaka iheze bibaye kimwe tuvuge tutoharira ko mu byavuzwe byose n'igiki je icyambere ntora nuko mbega nyene ivyo 72 byari byo byose byabaye ryo wajyari ihonyabwoko genocide ihonyabwoko iryo jambo ry'ihonyabwoko mu kirundi ntiri navuga vyo reka nico tumaze gukoresha genocide kugira ntitwave tugwa muri ivyo nyene vy'uko tugwa mu moko yari genocide nkuko isigurwa n'amateko mu mpuzamakungu la convention des Nations Unies pour la répression du crime de génocide yo mu 1948 inyishu kw'ivyo 72 ari genocide kubw'amateko mpuzamakungu ya Nations Unies ni ego ahubwo incuro ngira ngo na gatatu uti gute amategeko bariko bariga genocide yose yo kwisi bakeneye gusa ivyo kuvuga gusa ni
ni nka bibiri mugari nka bitatu ibikenewe. Urumva genocide n'igihe ntuze amareta canke uwari we wese wica umugwi w'abantu abari bo bose wica nk'umugwi w'abantu mugaca cyane bihagaje muco bita muri intention kupanga kwica umugwi w'abantu uwo ari bo bose. Ubu rero ugaruka ku byo 2022 twoshobora kuvuga yuko habaye umupango wo kwica umugwi w'abarundi. Turashobora kuvyerekana cyane cyane bikorwa na leta. Inyishu ni ego. Ivyabaye mu 2022 uteye usubira inyuma uza kuraba uko vyakozwe tibishobora kuba vyarabaye ivyabaye mu 2022 bitari vyapanzwe. Nivyo rero bica bitugarukana ku ntwaro yari ihari, byari vyakozwe. Intwaro yoba yari yapanze uko ivyo yakoze. Inyishu ni ego. Ico kiraseruka neza yuko intwaro yari ihari y'u Burundi, je mvuga intwaro y'u Burundi nk'intwaro imwe z'u Burundi yari yo yose hari nari kuyivuga gutyo nyene. Intwaro yari ihari ya Michel Micombero y'u Burundi yarapanze ufatiye ku vyabaye kwica umugwi w'abantu b'abarundi. Urumva ko ntarashirako n'izina ngo bande, ko ndavuga gusa uwo mugwi hari habishwe uko vyapanzwe. Agaca rero nawe nca ndabwira ntuze uti umbajije neza muga kumwiga ugeze he. Nivyo bica bisa n'igitabo mperutse gusokorora, ntimushobora kurinda kubisoma muga vyanditse hano. Rero nayise Burundi génocide des Bahutu par la dynastie Batutsi Bahima Nazi. Génocide des Bahutu par la dynastie. Ikintu cyo ngomba ko abantu bumva kubera kica kitugarukana ku ntwaro. Dynastie muri anthropologie ni gihe intwaro y'igihugu iri mu minwe y'umuryango y'abantu bo mu muryango umwe. Ibyo rero mu Burundi tumaze kuronka amadynastie abiri ubonye ingene bagiye batwara. Suko vyitwa republika kwidashobora kuba dynastie. Abaganwa niyo première dynastie twari dufise, izosubirirwa na dynastie y'abazokurikira bitangurana n'intwaro ya Micombero. Cyo gituma bavyise la révolution du 28 novembre. Ni révolution. Tuca twinjira ku ntwaro ya dynastie ya kabiri y'abatutsi b'abahima bo mu karere ka Bururi na Mugamba muri Bututsi, ko mwico gihe dynastie yo tugeza kuyigarukana ku mugwi w'abantu. Agaca rero bizoba mu nyuma. Ubu rero ivyo ko ari ihonyabwoko mu buryo bwa Nations Unies, naho uci ruhande uci buryo uci bubafu uca hehe ubwo mutora ivyo nyene byarapanzwe. Leta yari birimwo kandi byapangiwe umugwi w'abantu. Umugwi w'abantu ndaza gukata ngaho muraza kugaruka mu nyuma. Naguma mbereze kuri ako gusa kungane ka nyuma. Uwo mugwi w'abantu nico ngomba kuvuga ubwa nyuma kubera iki oweta uw'abahutu. Abo bahutu je mvuga nk'umuhinga mu vyigwa vya anthropologie. Sabahutu ubwoko ni izina iyo ntwaro yise umugwi wabo yihaye gushira kuri liste yuko uzokwicwa. Niyo ibita ukwishaka nk'uko Adolf Hitler abayahudi yavuga bari abantu bo mucafu. Ni izina ryo kuvuga ndakwiye ko ari umuyahudi ucukuraho, nahaza kuba atari umuyahudi ndakumisa umuyahudi ucumukuraho nyene. Iyo rero mbayitwa ko ntuze abo bahutu niko ndavuga nabashizwe bose kuri liste wa mugwi cyo bita itegeko bakoresha burivuga ntuzeye groupe protégé. Utegeza kwerekana yuko nyambwicanye bwa en groupe protégé cyo kimwe nuko berekanye ihonyabwoko ryabaye i Rwanda. Kuvuga ngo nuko hishwa abatutsi kwari kwerekana eske abo batutsi muvuga turashobora kubita ko yari groupe protégé kubw'amategeko. Ego cyo kimwe nuko abitwa abahutu mu Burundi bishwe urashobora kuza kuvyerekana yuko niyo yari groupe protégé kubw'amategeko. Za kuguma nkoresha iryo zina rya groupe protégé mu Kirundi simenya ngo vyitwa ngwiki. Ego, Frederic ndakumvise avuze uti uremeza ko habaye ihonyabwoko ugafatira ko ryateguwe ritegurwa n'intwaro yari ihari bahiga umugwi bise abahutu, kandi wavuze uti ni izina babahaye si ubwoko. Ushatse kuvuga ikintu kuvuga ko muri abo bise abahutu hashobora kuba harimwo n'abatari bafise ubwo bwoko, hama bapanze kubica babahora iki? Mbajije neza kandi nyene
niho umuntu aheza kumva ivyo ndiko ndavuga kubera twitwa twese ko tubigaruka ko haciye imyaka myinshi cyane cyane twishimikiza ingene bisigurwa ahandi. Ihonyabwoko ryo mu Burundi ukurikira tuvuge, ndaza kwishura ico kibazo ugomba kuvuga ko harimwo n'abatutsi n'abaki canke abandi batitwa data uko twitaho. Inyishu ni ego cane, kuko aho kubera gusa dafise umwanya umuntu agaca asubira inyuma kuko iyo usubira inyuma kuza kuraba ingene biza gupangwa nyene. Uwa mbere yishwe n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu matohoza mashasha nagize nk'umuhinga mu vyigwa vya anthropologie nshobora kukwereka neza n'umuganwa le prince Louis Rwagasore simenya ko mwita umututsi canke umuki. Uwo niwe wa mbere ugiye kuraba ingene biriko birapanga usubira inyuma. Rwagasore niwe ari la première victime wa genocide mwita yakorewe abahutu, kuko uciye ubandanye kuraba ingene biza kubandanya na Ntare wa gatanu we urabona aza kugaruka ni murumuna we aza kugaruka mu 72 nyene baza kumwica mu 72 mbwa cane cane Ntare Senke je niwe nkunda gutanga ko akarorero. Ntare Senke bari bamukuye mu 66 ntiyari mu Burundi, yari amaze imyaka 6 inyuma y'igihugu. Umushikiranganje w'imigendanire Simbanani Artemone hasigaye ukwezi kumwe ku itariki nka 22 z'ukwezi kwa gatatu yarafashe indege aramusanga iyari mu Buganda, aramuzana amushikana i Bujumbura ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu, 30 z'ukwezi kwa gatatu muri Agasame. Bamubwiye ko abarundi bamushaka nko kubona umwami wabo hafi yabo. Mugabo yapfuye gushika kwibwa c'indege, bambwiye ngo ntawe barakwipfuza, bace bamuboha baca bamutwara kumupfunga Igitega, akazokwicwa niwe wa mbere azokwicwa ku itariki ya 29 Ndamukiza, agaca atabwa muri fosse commune yo ku Nyambeho, ubu yubatse ko agasengero hejuru y'abahutu nka 8 canke abandi bicanye b'Igitega. Urumva rero mfatira kuri ako karorero gusa. Ntare wa gatanu yo akabatishwe nico citwa ihonyabwoko ry'abantu bari cible groupe protégé. Uburendi ko ndavuga harimwo n'abaganwa ntarinze kuvuga abandi. Ntare wa gatanu nimwambwira ikindi camwishe aba bose ndababaje. Ntare wa gatanu hagira usigura umuntu ari hanze imyaka 6 ugafata indege ukaja kumuzana agaca yicwa mu minsi 30 yagirizwa ko ari we mushefu wabo bitwa abahutu ngo bateye igihugu cose. Niwe yitwa ko ari umushefu wabo. Gukore ko nishuri yo yego ihonyabwoko ry'abahutu yo mu 72 rikogwa na dynasty y'abatutsi b'Abahima ba Michel Micombero. Ico nazindagishiramo kugiye kuraba ingene babikoze. Uravye ingene vyakoze byo mu Burundi bakoresheje neza systeme y'abanazi yo kwa Adolf Hitler yakoresheje ku Bayahudi, baranayirenganye barakora n'ivyo Adolf Hitler Frederic Descent ndamumva sinzi ko mumva nuko vyoba vyavuye iwanje. Mikro yiwe sinzi ivyabaye. No, mikro yiwe ariko giranirezo. Ego. Yashoboka ko aririzo. Ego, urakoze cyane Frederic, turagaruka iwawe, reka tubaze abandi batumire. Nova n'intunze namwe numwe mu barokotse ico gihe mwaranditse n'igitabo no kuvuga ko mwabishikize ko ubushakashatsi ivyo vyabaye ivyabaye muri 72. Urumva uwundi mutumira avuga ati niho nyabwoko ryakorewe abahutu, abiswe abahutu atavuga ko base ubwoko bw'abahutu gusa. Mwebwe ivy'72 muvyita gute, mubivuga gute? Frederic ngira ngo turasangiye histoire kuko naje narabuze data, ndabura ba data wacu, ndabura ba marume, ababanyi benshi kandi bishwe n'abarundi bavuga ko bari mu bwoko bw'abahutu. Abateye iwacu bari bamwe barababanyi aho mva nivuga izo ni hejuru ya Nyanza-Lac, ni mu misozi hejuru ya Nyanza-Lac. Abateye iwacu bari bamwe barababanye, abandi abari baduze bavuye Nyanza-Lac bamaze kumara abahutu b'Inyanza-Lac, pardon, abatutsi b'Inyanza-Lac n'abatutsi bo mu Kiyaya. Hanyuma abishwe babica kubera uko basa, kuko ntiyishwe abarundi gusa. Hariho mu gitabo narashizemwo umutanzania n'izina ryiwe w'umututsi yiciwe mu Mabanda.
harimwo n'umunyarwanda w'umwarimu sinatoye izina ryiwe nawe bamwice mu mabanda bamwishe kubera uko asa kandi aba benshi uretse yuko kuri urya munsi ubwicanyi bwatangurwa hariho abafonctionnaire benshi abakozi ba leta n'abagendarme abagendarme b'Inyanzarake abakozi ba leta b'Ibururi benshi barishwe kuri urya munsi mugabo cane cane abishwe bari abanyagihugu basanzwe abarimyi ataco basa basana na leta kandi bishwe kubera uko basa hanyuma ntivyabaye iwacu gusa vyarabaye n'ahandi ngira ngo Nkamamera aza kubisubirako hanyuma mu nyuma leta yaravyifashemo nabi irica abahutu batantuza ngira ngo sinzi ko ari imanza nyinshi zabaye mugangi wacu nta manza zabaye hariho abahutu bishwe bamwe bari barishe abandi nta ubizi kandi iyo umuntu batamuzanye mu rubanza ntashobora kwisigura ku bwanje rero turabona yuko habayeho amabi menshi mu Burundi muri kijya gihe yamara sinzi gukoresha ijambo rya genocide biroroshe siryo yamara si vyiza gusimbira kuri genocide tuba abatutsi tuba abahutu ndimvira yuko ico twokwemeranya nuko habayeho des crimes contre l'humanité aho hoba bake bovuga ngo ntivyabaye hanyuma dutanguriye ku kintu twese twemeranya ndimvira yuko twoshobora gutera imbere twoshobora kumvikana hanyuma tukubakira igihugu hamwe mu Burundi hakaza amahoro tukabana tugateza imbere igihugu muri make nivyo novuga. Yego urakoze cyane Mameresa ushimike namwe mwari muherereye mu ntara yahoze yitwa Bururi ntihenze vyanda gogwimo gwabaye muriho mu ruvuga gute namwe. Ego murakoze cyane nivyo gogwimo gwarankozeko hanyuma mu vyo nza kuvuga jewe ndabivuga nyene nkuko narokotse ayo makuba ubwo bwicanyi bw'igihumbi kimwe amajana 1972 hanyuma nkaza kubivuga kandi nk'umuntu aharanira agateka kazina muntu nabikwirikiranye cyane na cyane muri iyo komine ya Vyanda aho naserukira ishirahamwe ryitwa RONDH Réseau des Observateurs Nationaux aux Droits de l'Homme. Donc urumva rero nza kubivuga mfise inkofero zibiri y'ubudefenseur bwa droit de l'homme no kuba nararokotse ivyabaye 72 na cyane ndaza guhagarara muri komine Vyanda narimo aho najewe nabuze marume ababanyi benshi n'umwana twangana we banamutemye ninyegeje hirya mu gasoko numva ibisu bivuga ariko rero imbere yuko nshika kuri iyo tariki ya 29 72 novuga ko guhera mu 1969 inyigisho z'ukwangisha abatutsi zo gutegura ubwo bwicanyi niho zatangura mu kiyaya guhera aho mu Minago mu Rumonge Nyanzarake Vugizo Vyanda Mabanda Bururi muri biriya bice vyose izo nyigisho rero zategurwa kandi ninavuga ngo abarundi b'abahutu si bose abarundi b'abatutsi si bose bavuze bamwe izo nyigisho rero zo gutegura kumara abatutsi zasasagajwe mu kiyaya n'abahutu b'incabwenge bavuka muri izo lokalite navuze muri ico kiyaya no mu migwa abo ndakunda kunabavuga n'amazina kugira ngo ushaka kubihinyuza azobihinyuze na cyane wabigizemo uruhara runiniya nuwitwa Ezekias Biyorero Ezekias Biyorero rero yavuka muri ico kiyaya cyo mu Rumonge akaba yarafunguruwe mu 68 yari yagirizwa '69 arafungwa afunguruwe acahungira mu gihugu ca Tanzania niwe rero yasasagaje izo nyigisho nawe yari yatowe muri ico gihumbi kimwe 1965 yari towe mu mugambwe Prona mu Rumonge afashwa n'uwitwa Kosani n'uwitwa Karumba n'uwitwa Kirimwindugi n'uwitwa Donatien Misigaro yagize uruhara rudasanzwe mu gutegura umuhari w'abagwanyi bitwa abagwanashaka uwo Donatien Misigaro nawe avuka ajya mu Kigwena kandi niwe yatwara ikambi y'abajandarume Inyanzarake aho harokoze umujandarume umwe gushika n'uno munsi nta uramenya naho bahambwe uko ari 25 na 6.
uwundi yabafashije kwigisha gutegura izo nyigisho zo kumara abatutsi bavuga bati abatutsi bategerezwa gusubira iwabo mu Misiri muri Etiyopiya Uburundi buzotwagwa n'abahutu hatagira umututsi bafashwa n'uwitwa Jean Baramburiye nawe yari yatowe mu mugambwe PP imakamba Simoni Ntiyankumwe nawe yari yatowe Inyanzarake uwundi Ephraim Hakiza yari yatowe Ibururi nawe Isoba Vakure yatowe Imatana n'umukenguzamateka yitwa Silvestre Baribwami abo rero urumva bamwe bari baciye bahungira i Tanzania kandi bafashijwe n'uwundi mudandaza yaba mu Kigwena yitwa Deni yitazira amafungufungu n'izina ry'ababembe mugabo yari umurundi avuka hajya ku Mukunde mu Kigwena afashwa n'uwitwa na Adolphe Nyandwi umusirikare yahora ku Kirimba kwa Micombero n'umwigisha yitwa Majongwe n'uwundi yitwa Bigega hanyuma rero uwundi yagiye kubafasha rero n'uwitwa Sereyusi Mpasha bari kumwe na Albert Butoyi na Ndabiruye bavuduka kuri kaminuza basanga Biyorero i Tanzania nibo rero bagarutse mu mbisho bakaza kwigisha ivyo vyuko abatutsi bose bategerezwa gusubira mu Misiri reka abadandaza bamwe bamwe nk'uwitwa Mayabu Onezimu Ndova Venanze Imana Emmanuel Buname Rameke Minani yari yabaye musitanteri wo mu Rumonge Cyprien Mbikiye nawe nyene Albert Tita barampangaje n'abagitamira n'abazambaye umuntu yovuga benshi abo rero baragize uruhara runiniya hanyuma rero 71 za nyandiko zitagira imikono zitangura kuboneka ku bwinshi mu Kiyaya mu Kigwena Nyanzarake mu Minago zivuga yuko umututsi wese ategerezwa gusubira mu Misiri ivyo rero vyari vyateguwe hanyuma rero ikirindiro c'abagwanashaka icicaro c'abagwanashaka carahitwa ku Mugara abo rero ba Sereyusi Mpasha bagaruka mw'ijoro kuvyigisha rero ikindi cerekana yuko ubwo bwicanyi jewe ndabwita ikiza c'72 niko twavyita ikindi cerekana ko ubwo bwicanyi bwari bwarateguwe nuko hajya mu Rumonge na hajya mu Kigwena hariho ibinogo byari byarateguwe bazoshiramwe abo batutsi kuko hari abatutsi bakora muri ico kiyaya n'abatutsi baba hejuru za Vyanda za Bururi za Nde za Burambi Buyengero ivyo binogo rero no tanga karorero mwiki nogo kiri ku Mukunde kwibarabara ry'Isugeni Nyanzarake kuduga mu buryo niho biciye bantajugumba niho biciye ba Munongo baciye babahamba bonye ni ruhande ya yanzu ya Deni mafungufungu ivyo rero ni ibintu bigaragaza kubwo bwicanyi bwari bwarateguwe bwo kumara abatutsi ncenja kuri iyo tariki rero iyi tariki ya 29 twe muri komine Vyanda rero ni komine yasinzikaye cane uwo munsi wari umunsi wa gatandatu ku mugoroba mu gitondo wari umunsi w'ibikorwa rusangi abo tubana ku mitumba bo mu bwoko bw'abahutu ntibaduze uwo munsi mugabo Imana irakinga haraduga abantu b'abakirisu babita abareregiyo babiri uwitwa Ngendanyi n'uwitwa Ponsiano bagenda baravuga hejuru ivyana uno munsi abahutu barabica imipanga yarakarihijwe yaragize gute bamwe ntibavyemereye abandi bakagira ubwoba hanyuma hariho umuyefirimiye yitwa Ntirandekura Yohani yari yagumye muvewe yiwe agumana chef de zone yari umututsi yitwa Kivuvu Siboniyo yari umututsi conseiller n'abamugendanira n'abapolisi bagumiza muri iyo vewe kugira baze kubica ku mugoroba kandi niko vyagenze barabishe hanyuma rero ku mugoroba mu ma 11-12 duca tubona ku mitumba 6 umva abatutsi baba haruguru abandi mu migwa inzu zitanguye gusha induru zitanguye kuvuga igisu nakabaramwishe duca turiruka tuja mu mwonga tugiye mu mwonga rero jewe abaciye iwacu nabari bagiye gutera Ibururi ku ikambi kandi barashitseyo basanga hariho abasoda babizinayemo barica n'abasoda 5 twebwe rero uwo munsi kwa gatandatu duca tuja muri uwo mwonga mugabo inzu zikatumurika aho twinyegeje mu ntuze ababanyi bariko baratemwa bavuza induru kandi akavuza induru ati gode urantemye mbwata urantemye twahora tugendana babandi twabana hanyuma abahutu twabana inzu zabo ntizahiye
barazisimba bakazirengana. Nuko no kuwa Mungu barabandanya batema abatutsi basigaje, mugabo ku munsi wa mbere abo mu kiyaya ku Mugara, abo mu Kigwena, abo mu Karonda baduga bati ivyanda abatutsi barasigaye, badugira kimwe bose, mugabo Imana irakinga, indege irabarasa. Ibarashe rero barasubira inyuma baritunganya. Twebwe rero bari batwegeranirije n'abana n'abagore n'iki, kandi mu kwica barakuza ko umugore umwana nk'abana uwo bana bo kwa Babitoki biciye mu Iramvyo bari abana batoyi bangana na batwebwe. Abagore nabo nyene barica, umugore tubana mifutero baramukase ngaha. Uburorero ni bwinshi. Hanyuma kuwa Mungu rero bibasubiza inyuma uko mu mazinga, indege irabica. Kuwa gatatu baza ari bose rero babonye aho twahungiye, mugabo abavyeyi biwacu, abantu bariho bariyoganiza bati ntibatwicira mu bana, bagenda kubategerera ku iparuwase y'Ikaganza. Rero bo cane cane bazana ibisu, abandi nabo bari bafise ibisu n'amacumu, mugabo kubera bari baranyoye imiti, bararinda n'indasago, bari barabaciye babwira bati urusasu ntirufata. Uwo munsi mu biwacu mu batutsi bari bagiye kubivuna, baca baratsindwa, hicwamwo abantu 9. Hishwe ba Simoni, hishwe ba Mbehe, hishwe ba Mudagi, hishwe ba Butobuto. Butobuto kumego yapfuye kwa gatandatu. Hanyuma baje bariruka bahunze banizwe, ya ndege kiragaruka, kuko baza babonye ko abo mazinga bishwe, baca rero barasubira inyuma. Hanyuma rero ivyanda intwaramiheto zaje gutabara ku munsi wa 4. Rero ivyo vyose vyaba no mu Rumonge. Rero kwa gatandatu bari babishe, bica abakozi ba leta barenga 40. Niho ntumva rero abafridi bashobora kuvuga ngo intwaro ya Michel Micombero yarateguye ubwicanyi. Sinoshobora kumva ko intwaro ya Michel Micombero itegura ubwicanyi bw'abatutsi igahera kwica Basumbwa Frederic murumuna wa Albert Shibura yari ministre de l'Intérieur, bagaca bahera kwica murumuna we ya Inyanzarake. Abajandarume bose b'Inyanza Misigaro akabica. None wumva ari Michel Micombero yateguye kubica. Ubugira kabiri mu Rumonge, administration yose y'Ibururi, baba ba docteur, baba ba magistrat, baba bandi bose bakuru b'umugambwe y'Iprone babiciye mu Rumonge. Rero niho bingora kumva abantu bavuga yuko iyo leta ya Michel Micombero yateguye ubwo bwicanyi, gaca itangura kwica n'umukomanda. Okay, nimba natebeje ndashobora kuba ndahagaza. Oya musozere nta kibazo murantonga. Okay. Ya kandi nari nibagiye rero ivyo bintu bavuga ngo ababembe ngo bavuye muri Kongo. Abo babembe nabari barahunze 64 bahunga bimwe vya Murere, bahungira Inyanzarake, bahungira mu Kigwena, bahungira mu Rumonge. Ibikorwa bakora barabarovyi. Muri abo bantuze, muri abo bitera 29 kwa gatandatu, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu baza bahunze bisubira muri Kongo. Uretse ababembe bashika 5 nk'uwa Vinyanzarake bari bakuriwe n'umubembe yitwa Flora, niwe yabaca indasago, akabacira indasago kwa Miruko, kwa wa mudandaza Denis Mafungufungu, bakageragereza. Yari afise inkoho yanditseko Vinyero, bakazana umuntu bati bamuciye indasago w'umumayi Murere. Umumayi Murere ni iryo zina, nayo ubundi bari abantu tubana. Rero bakamushira imbere yabo, bakamurasa. Kome bari bakoresheje uruseso rwa exercice, ntiyapfa. Bagaca bazana impene canke intama, bakayirasa igacihwera, batera aba ntaco muzoba. Ivyo byabera cyane cyane mu Kinani, ni hariya irwanda y'uruzi rwitwa Nyengwe. Nayo bajya baje bava Tanzania, n'abarundi bava mu Karonda bari baragiye kugira imyimenyerezo mu ishamba rya Kagunga haji Tanzania, bakayigirishwa n'abandi bampasha n'abandi abiruye n'ababutoyi. Hageze gutera baca baraza. Ayandi mashamba yose bajamwo bagiriramwo imyimenyerezo ni mu Karonda, ni mu Igagi, ni kandi ayo mashamba yose nta na hamwe ntashitse sur place. Nico kinogo bahamvyemo abo bantu ku Mukunde, ndazi neza aho kiri. Nuko rero n'abantu twabana nta bavuye Tanzania canke ngo muri Kongo. Murakoze.
ego uratubwiye intahe y'ivyo mwabayemwo aho wari uherereye ivyanda uratubwiye ingene bari bateguye kwica abatutsi ingene babivye amatohoza mwakoze mu nyuma uretse aho wari uherereye ariko inyuma y'ivyo uremera ko hariho abahutu bishwe Niko cane ndavyemera kuko naranavyiboneye urumva naranavyiboneye nk'aho Janda barishe umuhutu mbona kandi ni ikintu cambabaje rwose kubona narabonye aho bica umututsi n'aho bica umuhutu abahutu barishwe mbere abari bateye canke n'abatari bateye ni ukuvuga reka ngume muri komine Vyanda aho uko abo bahutu bishwe abo bahutu bishwe umunsi w'ubwa mbere kwa gatandatu hariho uwo bishe bateranye amacumu bariko barirwanira mugabo abandi bishwe nuko uwo babonana ururasago mu ruhanga canke mwirugu uwo umuhutu baramwishe ubundi abandi bahutu bishwe n'ab'inzu zitahiye barenganye hagaturirwa iz'abatutsi aho rero muri abo harimwo abo bafata bati none inama mwagirana n'abandi agaca babavuga abo bavuze rero barabishe kandi rero ntimuvuge ngo itegeko ryava aho bavuga ngo ryava kwa ibukuru vyagirirwa aho nyene muri abo nta ryava ibururi abo nibo bavuga bati okay naka arafise indasago naka twaramubonye agira inama naka ari mu babazananye gutera abo rero b'abahutu barabishe hanyuma ariko ndashobora no kuvuga irya liste bavuga ngo amaliste préétabli dufate nka barya abana bobo ikiremba b'abahutu bishwe cane cane bava ku mugara naho ni hamwe hari yasiyeje y'abagwanashaka abo bana mu buruhuko baragenda muri izo nama kandi amakaratasi umuntu wese yakotirijeko niyo rero bakunda kwisunga mu kuvuga bati naka aha bagaca bakwica ayandi maliste bayatoye mu biro vya komine Rumonge ahatwara Musamarongo rero n'abandi rero abo babisangana mu mufuko n'imbere yabo bica nk'abarimu bafata barababaza mwagirana inama nande hanyuma n'amaliste yaho bakotirije nivyo vyabaye ikintu cyo kwica abo bantu oya ntamanza Ego urakoze cyane abatumire ngenda kumana na rugurika abanyihanganire gato canza kubabaza Frederic ngaruki wawe mwebwe ko muri batatu narimbaje kubaza murasangiye ko mwakozwe ko n'urugwimo kandi mwarabikoze ko n'amatohozo umwe wese mu vyiwe hari n'ababiri mwasohoye ibitabo Frederic bavuze uti habaye ihonyabwoko ry'abantu bise abahutu bahaye izina ry'abahutu atari kuvuga ko bari mu bwoko bw'abahutu abatumire bagenzi bawe bandi barasiguye barerekanye ingene abo mu bwoko bw'abatutsi bahigwe kandi hariho n'inyandiko zibahigira abatutsi imbere y'uko ubwo rwimo ruba bitwa iryo zina ryabo ubwo bwoko bwabo bw'abatutsi ayo makuru mu matohoza mwagize mwandikisha igitabo mwarayamenye ko ari abatutsi aribo babanje kwicwa nimba mwarayamenye sigura gute bahabwa izina ry'abahutu gute kugira ngo baje muri wa mu buvuga ko bisuko kugira bahunywe mikro yanyeruka Okay. Bakoze kungarukana kuri ico kibazo cyane cyane mpejeje kumviriza bihejeje gushikirizwa na je nguma nishura nk'umuhinga mu vyigwa vya anthropologie kandi nk'uwize kugomba kwishura ibibazo bisa n'ivyo nyene kuko hagumye havugwa abahutu n'abatutsi ugumye hagati y'abahutu n'abatutsi mu tuvuge ntituriko turavuga leta mbwa ku bwa genocide leta irakenerwa nyene abo bahutu n'abatutsi ukuye mu kice ca leta ukavuga abahutu n'abatutsi uwo ari we wese naho nubaza uwo wahejeje kuvuga muri methodologie kuza kurondera ivyabaye kugira tumenye ukuri uko ariko nico tubona shimye gituma bavuze ukuri umuntu ashobora kumenya nuko ahe hariho ivyo tudashobora kumenya ubwa mbere hariho ibibazo tudashobora kwishura jewe iwacu mu Buyogoma ngoma nkoreshe nk'iki niwo muca mu byo ngomba kuvuga iwacu mu Buyogoma ni kure kwa Sabushimike tibishoboka ko jewe noba narabonye vyari karavuga kuko fizikema ntibishoboka ko umuntu cyane cyane w'umwana ushobora kubona aharenga imetero tuvuge 200
je nabonye papa baza turi mu ishure bamutora komiseri w'ishure Kengeri barahagarika ari nko masaha 5:30 ishure rirahagaze barabapakira ngo bagiye mu nama ivyo je nabonye gusa ni twari mu ishure komiseri imodoka yaje ya komiseri baravuze Kengeri bavuze isuka hama bavuga ngo bagiye mu nama nta kindi na kimwe noshobora kuvuga nk'umuvigitime ko noba narabonye mu Rumonge canke ivugizo canke nta muntu numwe w'umuvigitime ashobora kuvuga ivyo bingana n'ivyo Sabushimike yabuze araho rero utangura kubona kubera ikiwe yoba avuga vyinshi nabonye navuga ko yararyamye mu mwonga uryamye mu mwonga yabigize ko ubushakashatsi hagacaza rero uko nasamye rero ndiko ndarondera gusa nguma ndiko ndarondera leta irimwo birapanze nibyo byo kwishura abitwa abahutu canke abatutsi n'abitwa nyene nkuko nakubwiye ku vya Ntare wa gatanu ni uco usanga byoroshe kuza gutora ego hariho abatutsi 19 bishwe mu karere ka Rumonge abo barazwi n'amazina yabo turayafise muri abo 19 mbere ugiye kuraba ibi by'amazuru n'ibiki by'abaki umwe yari n'umuhutukazi no kwera gusa yari afise akazuru abo 19 barishwe ku itariki ya 29 bicwa nande abo yise abamurere yakoze ahubwo kubivuga ubwa mbere urumva aravuze ko harimwo abamurere abamayi murere abo bamayi murere nk'umwanthropologue nje ndakubwira nawe abo murazi ko atari abarundi babahutu canke babatutsi bamayi murere n'abanyekongo kuko barabaho urumva abo bamayi murere rero baje turiko turavuga inkuru y'abanyekongo yabaye mu Rumonge ariyo yishe ari abo bishe abo 19 abo barapfuye abo batutsi nibo babaye sacrifice kugira ibikurikira byose bice bikurikira hanyuma bose baremeza ko bishwe n'abamayi murere aho uri kurakuramo nta wundi muntu numwe mu Burundi yitwa ko yabikoze hagati aba bamayi murere bakorotse bavuye he nivyo ubu tuzi yuko bagiye kubazana baragiye kubategera ku rubibe rwa Kongo ivyo biri confirmé maintenant ubu jewe mu butozi bwanje ndazi n'uwabarokrise muri Kongo umututsi w'umuhima w'umubanda mu muryango wo kwa Simbananiye Artemoni uwitwa Bisengimana Barthelemy wo muri Kongo yari mu butegetsi bw'ikongo niwe yarokrise abo bamayi murere ure turazi ko bagiye kubatora barabazana baragaburira Bujumbura babatuma kuza kwica abo batutsi bitwa rero ko hari abatutsi babaye sacrifice bishwe nabo bitwa ngo abahutu ure tuzaturonse yuko nabo batutsi twemeza ko ari byo bishwe cyukuri ntibishwe n'abahutu bishwe n'abamayi murere yabivuze nivyo byose bica bigaruka mugabo nyine kubera iki abatutsi gabo barapfuye gupfa nico kimwe wicwa n'umututsi cyangwa wicwa n'umuhutu urumva mugabo baje kubica baje bavuye bitwa mamayi murere nyene iryo sizina ry'ikirundi na gatoyi bazanywe nande usubiyemwo bazanywe n'ubutegetsi ubutegetsi rero buca ubwo nyene buca bujamo ko ivyo ni confirmé nawe nyene nimba yarababonye hariho abazanye kuko sibo bizanye hanyuma je kubera nabaye ni Bujumbura abasoda barugiswe 72 haraje abanyekongo abasoda b'abanyekongo bace bashira kuri terre yo kwiseminari nkuru y'Ibujumbura abanyekongo bari bababwiye nyene ko baje guhiga abantu b'abahutu bitwa ko bateye mu Burundi ikibazo babajije ni abo bateye tubamenya gute tubatandukanya gute n'abandi batateye mu Burundi uje menya gute abo bateye kugira ndagufashe barabuze ingene bababwira abateye ingene basa kugira nyabasoda bashobore kuza kuba bakura ko araho dufise nk'umwe ngaha ari muri Etats-Unis bari bishe se na nyina deje Bujumbura afise nyina w'umututsikazi sewe ntuze yaciye agenda ku rugo rw'umututsi bamaze kwica bibaho hariho ingo zica zigira ingorane z'abo bana iyo baca baja acaraza kuzana abana kose na nyina bamaze kubica abo bana rero bari kuwo wundi w'umusoda niwe baza kubazanya uyo niyo temwanyaje yiwe ati abo bateye basa gute ati arabura ingene bababwira nyamusoda abwira abade Kongo aca babwira ngo muraraba basa mu maso n'aka gahungu kari ruhande yanje ako gahungu rero kitwa ko aragahutu abakongomani baca bavuga bati tuza abo mushaka kuvuga basa n'abakongomani
nico gituma bace bavuga babandi batubeshe baca baratekera baca baragenda. Ivyo rero ndabigarukanye kugira ndabwire je ndavyita Ines Ncampereza igitabo canje citwa Analyse anthropologique des mensonges de l'histoire et des origines rwandaises du génocide contre les Bahutu du Burundi, mettre à nu l'idéologie cachée de l'Empire Hima-Tutsi derrière le stratagème politique des Bahima de maintenir leur hégémonie partout en Afrique de l'Est. Ibyabaye mu Burundi byose bitugarukana ubu mu 59 ntibigaruka no mu Burundi, bigaruka ku Batutsi b'Abahima baje bava i Rwanda mu 59